Imana yawe muraganira, Imana yawe muraganira. Ni Imana yoshaka kuvuga uti Imana kubera ibi bihe uko bimeze ati kandi bihura bibona mugabo utumye nkora nta kundi byo ugenda humiriza muri kosa mugabo ndenge ibi bintu hanyuma mbabarire ejo nzoriha ibi bintu mukaganira. None umugenzi mutaganiriye wewe uri kurakora iki? Rero nako ndavuga nti namwe mwebwe murongoye imitima yacu ibyo vya jeune ibyo byuko wewe hari ikintu nza kubabaza mu mwanya, hari ikintu ababaza numve arico kibananira. Mwumvise ko muri jeune harya ahantu uhejeje jeune nukuri ikindi gihe uri muri jeune ni Imana yari kwirakora, Imana yari kwirakora, muye yari kwirakora. None wewe umuntu yoba ariko araguhomera umuduga ipine wowe ugacitangira kumubaza ibindi bintu, urabona ngo iyo pine ngo none ngo nta yindi woma nawe ariko araguhomera ipine, ngo none ngo yipine ngo urabona ngo ukuntu imeze, ngo none kugira ngo umere neza cyane ngo umuntu yojyate ngo yikora gute ngo yitunganya gute ariko araguhomera ipine, ntabyo yo kumva. N'igihe wowe uri kurasaba Imana uri muri jeune kugira ngo ijya jeune ni kugira ngo Imana igupurifiye, none uze kuyisaba mbibi ahubwo concentre toi kugira ngo Imana musabane uyifashe koko nawe ugire effort interne kugira ngo ufashe Imana koko udisponibilize ubugingo bwawe, noneho nayo yikorere. Uhejeje niwe ushobora kuvuga uti Imana mvuye muri bino bihe ndashimye ko wankoze, ndashimye ko wantengeneje, ndashimye ko wanteguye, ndashimye ko wanformase, ndashimye n'ibiki ibyaha y'amaraso umwana nishobora kuvuga ngo kangahe kuko urumva igihe cyose ari kuyagusafisha yari amaraso y'umwana w'Imana ariko arakoreshwa. Ntushobora kuvuga ngo n'amaraso yuzuye ingunguru Imana yakoresha kugira ngo iguhanagure umutima w'ubugingo bwawe. Ibyo wowe urabyiyumvira noneho Imana iragusubije ubugingo mu mubiri. Nashatse iyo nsiguro ndabahaye, nashatse kubereka mwebwe mwihebeye Imana abapastori ahantu bikunze kugoranira ni aho nyene ko bikunanira kugira ngo ushobore kuva mu mubiri wa mubiri Imana yaturemanye kugira ngo ubugingo bwawe bushobore kuva mu mubiri bushobore kwidisponibiliza imbere y'Imana, imbere ya mwemu. Noneho mwemu iduformate. Ngiki ikibazo cya mbere mufise muhura naco, ngiki ikibazo cya mbere muhura naco, gushobora k'ubugingo bwawe ushobora kubuduza kugira ngo bube un peu libre, aho imisi yose wowe kwa munigana n'iki kintu bavuga ngo le corps domine mon esprit, mwebwe nivyo mubamwo. Mon corps domine mon esprit, muravyandika ye abafite ikaramu mubyandike. Mon corps domine mon esprit, kuko Imana imaze kuturema yaturemye l'esprit domine le corps. Imana iturema l'esprit domine le corps, sibyo? None igihe Adamu na Eva bari hariya
muri cya kibanza cyiza gitagatifu. Hajya kijya gihe l'esprit domine le corps. Ndabeshe gayeme, ndabeshe. Kuko n'ikimenyamenya ko muri Bible Adamu na Eva bamaze gukora rya kosa ryo kwigereranya n'Imana nabo ngo bareme. Adamu na Eva baciye banyegera, hari byabashikiye murabizi, baciye banyegera parce que le corps venait de dominer l'esprit, baca baranyegera. Aha ndiko nakugira ngo mwebwe bihebeye Imana mwumve je uko ndavyumva, mwumve ko nivyiyumvira. Mugabo Adamu na Eva basanga wapi? Imana yabaje ati none kubera iki mwinyegeza mwebwe kandi mutahura mwinyegeza? Parce que l'esprit avait dominé, plutôt le corps avait dominé l'esprit. Ni ukuvuga ko umubiri wari wekraza ubugingo. Uno munsi wewe urobongoye imitima yacu. Navuze nti kiswishe urinde tukudefinise yuko tuvuge yuko wewe umubiri udomina l'esprit, que ton corps domine ton esprit. Wewe uvyemera. Niyo mpamvu nababwiye nti mbega yuje imbere yacu kutwigisha uburi dans quel état, uburi dans quel état. Nimba uza kutwigisha mu gihe ton corps domine ton esprit, nushaka ngo twumvike, ushaka ngo twumvike, muca mubikosora mugaca muvuga muti turumva ivyo mvuga nturabe ivyo nkora. Ako n'akantu k'agahinyanyuro akabirya mugabe ni warema ati urumva ivyo mvuga nturabe ivyo nkora. Ariko bivuga biti mwebwe muri abihebeye Imana mufise mission y'ukurongora imitima yacu, mwategerezwa byibure igihe muba muriko muradusigurira ibintu n'ibindi amabanga y'Imana, mwategerezwa kuba muri dans l'environnement tel que l'esprit, votre esprit domine votre corps. Murabyumva yewe? Igihe muba muriko muradusigurira, jewe numvise nibyo numvise ati papa sinzi nimba ari byo arambabarira na wenyine. Papa w'Abanyabaga Gatolika arambabarira kuko shobora kuba nihenze ari byo numvise by'ibihuha cyangwa nibiki, cyangwa bagiye babivuga bihenda, bavuga yuko papa ari muri irya ntebe, muri ya ntebe ntagatifu, ko aba ari infaillible. Niko nabyo kumbure namwe bwo mwarabyumvise. Bavuga ko iyo papa ari muri irya ntebe ntagatifu ngo aba ari infaillible. Nimumbaze muti nibyo cyangwa si byo, nimubimbaze, aho ni foi y'umuntu. Noneho mwebwe abapastori iyo muje kutwigisha ijambo ry'Imana, mbega hari ahantu wewe ushobora kubuca kugira ngo l'esprit, votre esprit, mube dans le contexte où votre esprit domine votre corps, mu gihe muje
kutwigisha ijambo ry'Imana, muje kuri ya misiyo y'Imana imbere yacu. Hari ahantu muca kugira ngo Imana ibapirifiye, hanyuma muze kutubwira ijambo ry'Imana, kuko la communication ibiri en direct. Cyo ndiko nibyo nibaza, wowe ntiwibaze nimba aho hantu wumva hakenewe, murahiyumvira. Nimba aho hantu wumva hakenewe ugasanga koko kwa hakenewe, murahiyumvira. Kuko nuko nababwiye, harya hantu iyo haciye nukuvuga Imana ikagukorako, ikakurira mu yera, akagupirifiya, akagusuzuma mu mwanya mutoyi, akaraba ati koko urabikwiye, genda uvuge ijambo ryanje. Wewe urumva bishika, urumva bigushikira, urumva aho bikenewe. Nivyo twavuze tuti, mwebwe bantu b'Imana, bantu mujejwe imitima yacu, navuze ni mufise amabanga adasanzwe, amabanga atoroshe, amabanga incommensurable mu gifaransa, adafise limite. Mission zanyu ni mission sans limite, kubera ko mufise mission divine. Sivyo none wewe urafise la force, urafise les compétences, ibyo turaza kubishikako. Ufise une mission illimitée, mugabo mwebwe ntavyo muzi. Niyo mpamvu nababajije nti, aho mwebwe mushize ku munzane, murazi est-ce que vous vous représentez qui vous êtes? Murishira koko kugira ngo mwumve uburemere mufise, amabanga mwikoreye ukuntu aremereye, ku buryo hari ibintu bimwe mukora kizira mutashobora kubikora. Ibintu bimwe jewe ndoshobora gukora nk'umunyepolitike, n'undi munyepolitike ashobora gukora, mugabo mwebwe kubera amabanga aremereye mufise, mwarasizwe n'amavuta yebe, ariko ugasanga ntavyo muzi. Ndabona ni Satani, navuze nti jewe mbandanya mvuga, kuko nta na conclusion ndabaha, kuko iki ni kibazo kirekire cyane, ni kibazo kirekire cyane, aho umwe wese yokwiyumvira akaraba ibimwerekeye, akishira, akongera akishira ku munzani. Niyo mpamvu aho nzoba ngeze, amasaha ageze, mpagararira aho nyene. Ubu ni Satani. Mwumvise bimwe byose nababwiye, tuzobishira ikindi gihe, ariko tubanze twumva iki kintu ca mbere. Wewe ntuzi bamwe mukora amakosa kubera ko mutishira ku munzane ngo mumenye la mission mwebwe mwihaye, la mission divine mwahawe, une mission illimitée. Jewe sinzi, mbega sindabizi, mbega mwebwe mu mabanga murimwo muravuga ngo pastori kanaka ajejwe ibi, ivyo bintu murabivuga? Nimba mubivuga, reka ndabereke ko hari kosa mukora. Umupastori mission yiwe ni illimitée, kuko sa mission est divine. Sivyo none? Iki turacumvikanako. Nimba rero gushira mu ngiro
irya mission niho haza ibintu vy'ama devoir, uzokora uko uzokora uko uzokora uko uzokora uko. Mugabo la vraie mission elle est divine. Donc amakosa akorwa namwebwe ndongozi muyoboye abandi mw'idini, samakosa araba Imana, n'amakosa yatwebwe abantu turiko turaba ingene ibintu by'Imana tubishira mu ngiro. Noneho ingorane haba niyihe? Nuko iyo turiko turaba ingene ivyo bintu tubishira mu ngiro, ibintu by'Imana tubishira mu ngiro, twibagira Imana, ahubwo tugaca turaba gusa ingene ibintu bija mu ngiro. Sibyo none ga yemwe? Ko aha cyane mwebwe bene wacu bantu b'Imana murago genda umunyepolitiki umunsi Imana izoducira urubanza mwebwe muzozigira, mugabo jewe nzoyibwira nti urambabera na umunyepolitiki. Aha muriko muratwenga, ibi sivyo gutwenga yemwe, ibi sivyo gutwenga. Aha ntibyoroshe. Wewe aho hantu woca kugira ngo umubiri ugabanye inguvu, pour que l'esprit domine le corps. Aho hantu woca kugira ngo umubiri ugabanye inguvu, pour que l'esprit domine le corps. None ucubona kuza imbere yacu uje kutwigisha la parole divine. Murahiyumvira mwebwe muri benshi, ndabona muri benshi. Aho hantu kuko uje harya imbere yacu uremerewe n'umubiri, donc umubiri aho udomina ubugingo bwawe umubiri. None wumva uje kutubwira iki? Uje kutubwira ibintu biva mu mubiri, ntuje kutubwira ibiva kuri mpemu. Ndabeshe gayene, uje kutubwira kubera ko umubiri wawe ari uremereye ubugingo. Mwemu atashoboye kubona ingene, atashoboye kubona ingene akora, rero mwemu yaromotse, waramwomoye kuko umubiri ni uremereye ubugingo. Mwemu ntibona ingene ikora. None wewe uraje hano imbere, kumbe umubiri ni uremereye ubugingo bwawe. None uje kutubwira iki? Uje kutubwira ivy'umubiri. Ari nayo mpamvu ndabaha akarorero. Hariho bamwe bahora baza gusigura, akazana Bibiliya, ariko uko asigura Bibiliya ukumvamwo, iyo ariko arabisigura ukumvamwo plutôt ibintu by'umubiri kurusha uko wumva ibintu by'umutima. Mwebwe nimubimenya, kuko iyo muriko muratubwira twebwe abakristo tubumviriza turavuga ati mugabo kubera ko umuntu atoca avuga ati mwavamo umusohora, ariko umuntu arumva ati iyi sigura ari kuduha muri Bibiliya ni insiguro ijana plutôt ku by'isi, ku mubiri, kurusha
ibija kuri mpwemu. Niyo mpamvu mbana yamvuga nti kiswije. Hariho n'abandi baza bakadusigurira Bibiliya agasoma verse nk'uko umuntu yokwenterpreta ngo kanaka yavuze uko ngo nukuvuga yuko ukibaza iyo interpretation ariko aratanga wumva yuko ni interpretation itamuraba we. Muriko murabyumva aka kantu mukumve, ukumva yuko interpretation insiguro ariko aratanga ntizimuraba we yikuramwo. Ati ba Kristo muragira uko muri Bibiliya bavuga uko verse alleluia ukame ngo ntimuraba. Kuko cya kintu cy'ukumengo ntibimuraba nico cyitwa kiswije. Encore une fois, kiswije ndinde nababwiye nti mwebwe mwahawe amabanga akomeye cyane, kuko anakomeye n'ukumva kandi anakomeye no gushira mu ngiro. Mugabo bamwe bagakora amakosa menshi ku buryo meme n'amabanga yabo aba remise en cause. Dono kuvuga yuko mwebwe nyene nimwe mugaruka mugahonyanga amabanga mujejwe y'Imana. Mwebwe mugaruka mugahonyanga amabanga mujejwe y'Imana, mugatuma n'abanyepolitike babinjirira. None nukuri jewe narababwiye aho nagiye maze igihe nza nigisha tuganira aho ngiye, ndabwira nti nimba mukeneye ko abanyepolitike binjira mu byanyu bazovyinjiramo, kandi bavyinjiyemo kurya bagira politike bazobahonyanga. Mwebwe mufise une mission illimitée, none muzanye umunyepolitike ngo yinjire mu bintu byanyu kandi politike yo ari limité. Murumva amakosa mukora. Mwebwe mugaca mutubwira ngoya ngwiri ngo nibyi wacu ngwiri ngoya ngo nibikorwa ntibigira gute nibiki ngo nibyacu. Mwebwe mwarabakwetse, nimwe mwabakwetse mukweza abanyepolitike. Ivyumviro vya politike murabizi, gatebe gatoki azoza kugira uku yongera guhagarika kugira ukongera guhagarika. Ni politike. Reka aha nashatse kugira ngo ndabasigurire, hariho bimwe namwe uza wumva ngo yangu ibi nibibazo yandi bibazo mwebwe je nabonye abantu benshi bagiye bandika kujanye n'ijya nteguro y'ibwirizwa nayo mvuga kuko sinza kujya mugamuvuze nti narabonye benshi bagiye bandika, ariko waraba nibindi ko ndababwira. Wewe Imana yaraduhaye ibikoresho, iratubwira ati ngico la prière, senga. Ati unsenge n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. None
wowe byarakunaniye, byarakunaniye. Ati basi ubonye bigiye kukunanira, ati kora jene kugira bimwe twavuga bigufashe yuko ubugingo bwawe bushobora kuduga, budomine loko. Mwemu acabona hakorera. None namwe byaranse. Ndibuka uyu mushitsi Marcel ati erega aho niho hari ikibazo. Ati kandi inyishu yampaye, yavuze ati inyishu iri muri Yesu harya ku musaraba. Ati le don de Dieu. Imana iduha Yesu, tumuhamba ku musaraba kugira ngo adukize ibyaha. Adukize n'ikintu gikomeye cyane. Ati mugabo abantu ntabyo bazi, twebwe abakristo tubica hejuru. Navuze nk'ikiswish, tubica hejuru. Kandi ryari porte Bible, ijambo ry'Imana ritubwira ati cahabya angurya urugi rwafunguye. None bamwe nababwiye niyo badusomera Bible, amapassage yo muri Bible bavyikura ko ukamengo bo ntibarimo. None nurya Yesu nabo ku musaraba, urumva na wenyene bati ni mwebwe mwamugandaguye jewe sindimo. Muze mwiyumvira, mwongere mwikebuke. Jewe haranagiye gusenga, ndabwira nti dusenge nyagusenga. Ibi ni sogokuru akunda kubivuga, mugabo nitwumva icarico. Akatwa ati dusenge nyagusenga. Ukumva gusenga ukonya donc no gusenga 2 fois. Oya, si gusenga 2 fois. Nibi turiko turavuga urya Yesu ku musaraba, est-ce que urumva ko ari un don de Dieu kugira ngo wewe ushobore nawe gushika aho ton esprit ishobora kudomina le corps, gukoresha le don ya Yesu ku musaraba. Arya maraso niyo aduhanaguza, aduformata. Mwene mwumva, arya maraso niyo aduhanaguza, aduformata kugira ngo ibyaha byose bituveko. Ibyo urabizi, uretse kubivuga ku munwa. Amasaha ariko aragera, kambandanye mvuge, nimumpagarika ndahagarara. Rero mwebwe mwihebeye Imana, mpamvu mvuze gutyo nuko genda umunyepolitike, niyo mpamvu mugaho muzonjana niho nzoja, nimunkatisha nabi nzoba ngiye. Rero mwebwe menya ko uno munsi ugura umunzani, witana umunzani hariya ku isoko, uze wipima iminsi yose kugira ngo urabe wewe n'ubugingo igipima byinshi n'ikihe. Nukuri muri mu nzu muganire, n'ubona mushobora kuganira. Wewe harya wewe uriyizi, uti buriya ko bavuga ko Yesu yaducunguye ku musaraba, uti biriya bivuga iki? Buhoro buhoro ati none wewe ko muri prière notre Père qui est aux cieux bavuga ngo
uratugiriye ikigongwe Mana nguko natwe tugiye iki ngo batugiriye nabi. Ati wewe hari ibyo ukora, ati hari ibyo ukora. Ati wewe ko Imana ivuga iki itanga imfungurwa iminsi yose, wewe uri pasteur urabyemera? Urabyemera uretse kubisoma, wowe urabyemera? Wowe urabyemera gaye? Ikamuca muhora. Wowe uremera yuko Imana itanga ifungurwa umunsi ku munsi? Muri Bibiliya baravuze ko hari ahantu Imana yahaye ibintu ibaha imikatiki n'amasamagi, barafungura ahandi baca bagenda kunyegeza, mu gitondo basanga byaboze. Karya n'akarorero, ijya ni image itwigisha cyane, symbol itwigisha cyane. Wewe urabyemera? Nimba ubyemera, kubera ko ugenda urundarunda ibintu, kubera ko ugenda urundarunda ibintu. Yesu yavuze ati mwese abashaka kunkurikira muze, ibintu byanyu byose shira hariya, siga inyuma. Wowe muri aburimwo, ni wiyumvire, we muri aburimwo. Urabona ko irya mifuko y'amatike n'ubufu n'imikeke n'ibiki birunze hariya, wowe kwemera ukabivirira kugira ngo ukurikire Yesu atacujanye? Wowe ntiwibaze, ntiwibaze. Mugabo ibi ndabifata nk'uburorero symbolique, kugira ngo umuntu yumve responsabilité dufise, ahishika ahica, nimba dushobora koko gushika a bon port. Iyi rero turashobora kuyasuma izi mission twahawe n'Uhoraho, turashobora kuzasuma. N'ibintu bikomeye cyane. Ndangize, ndabona ko haracyasigaye iminota mikeyi. Ijya twagiye duca hirya no hino kugira ngo wumve, wewe urahira imbere y'Imana ko wemeye kuba intumwa yayo, ugasigwa amavuta. None ibi byose tuvuze wari ubizi? Sinkubwiye ngo wishure, wari ubizi? Wari uzi ko ufise umuhamagaro udasanzwe wo guca mu kabare ugafata irengwe, uri umupasitori? Waca ahantu ugafata icupa ry'umuvinyo, uri pasitori? Waca ahantu bakagufatira muri ya mazu y'amasengesho muyita ngo iki, mu byumba by'amasengesho, uri pasitori? Wowe mu isengero urimo ngo ugatera akaduruvayo ngo nawe ushaka ibiti, uri pasitori? Kandi mu byo Imana yagutumye si ibyo yagutumye. Imana yaguhaye sa mission, ntiyaguhaye kuza kugwanira ibiti hariya mu masengero. Uce wibaza, qui suis-je? None ndinde? None ndinde? Mu isengero hariya
siniriwe mvuga icicumi byo reka ndabireke ko byo birateye ubwoba, reka ndabireke kandi twabivuze kenshi mwarabyumvise, icyo sinirwa ndakivuga. Mwebwe ese mwokumva ibi ndiko ndavuga, ese mwokumva na gato ibi ndiko ndavuga nk'uko jewe ndiko ndabyumva mu mutwe wanje. Ese wokumva ukishyira ku munzane, ukemera ukishyira ku munzane, ukisuzuma kugira ngo wumve bwa bubasha. Ese wowe urashoboye gusohoka de ton corps? Urashoboye gusohoka de ton corps? Ese wewe aho ntufashwe ntuboshwe n'umubiri n'iby'isi? Umubiri n'ibyo umubiri ushaka. Aha, wewe urumva basi urumva ko wogerageza kugira ngo ubugingo bwawe bujye hejuru y'umubiri. Basi ndabivuga uko, urumva ko wogerageza basi, ntabyo mwemeye, gerageza basi, kuko igihe cyose umubiri azoba ari wo udomina ubugingo bwacu, misiyo z'Imana ntituzozikora ko milifo. Jamais ntibizokunda, kuko Imana ntizobona aho ihera ituma mwebwe yatigenda uraba ingene wo formata. Ntibizokunda, kuko umubiri wawe wubaraye ku bugingo bwawe. Ku bugingo bwawe byibure, kubera ko novuga nti wovuga uti ejo nzobikora cyangwa hirya y'ejo, biragoye. Basi wowe niwiyemeze kuzogerageza guhera uno munsi, uvuga uti Mana mfasha ngerageze, kuko umubwiye ngo mfasha ndabikore ntabyo uzoshobora. Dans votre mission illimitée, la mission divine nabyo uzoshobora, mugabo saba Imana basi ugerageze, iguhe inkomezi ugerageze. Kuko nuparvena byibure kugerageza, Imana izobiri kwirabibona, izoheza mpemu yera ce agufasha davantage. Mugabo byose bizova kuri wewe. Imana yaturemye itubwira iti vous êtes libre entre le bien et le mal, tu as la liberté de choisir. Nani Imana ntiyatugiriye neza, nani kubera icyo uhitamo ikibi. Ibi byose niyo mpamvu nababwiye nti kiswije niwibaze, kubera icyo wahisemo ikibi, kubera iki nubwo umaze kubimenya, kubera ko bandanye uhitamo ikibi. Kandi ikibi kikorohera gukora, rero ni twese ikibi kitworohera gukora kurusha iciza. None sivyo? Mugabo ubu turiko turabivugana, wewe urumva hari icyo bigufashije, ko Imana n'ubu ibandanye igiye ati hitamwo.
uhurura n'ikibi, uhurura uza kwica umuntu, uhurura uza gufungisha umuntu, uhurura n'ibiki, uhurura uza kuba muri eglise, aho kugira ngo uhitemo iciza. Imana yitanga ku musaraba. Mwamye mubivuga, basenze bose bagiye babivuga ko Imana itugwanira. Imana iradukingira, dukingira ibihe byose. N'ubu iriko iradukingira, yo ntiruhuka. Ariko iyo uvuze kudukingira ni ukuvuga ko hari ingwano. None muri iyo ngwano uhitamwo nde? Kubera ko bandanye uhitamwo sekibi. Kubera iki? Kandi urongoye, basi saba Imana uti mfasha Mana, muri kano kanya ndabona uri mu bihe nawe bitoroshe. Data wo mwijuru ati ndabona uri mu bihe bitoroshe, Satani yabamvye, ati mfasha ndayigwanye kandi ndayitsinde, ati mbone guhinduka. None Satani ikora umwanya wose. Murumva niyo mpamvu turi mu ntambara idahera. Aho mukibuka iki? Uko Satani itsindwa, niko umwana w'Imana aba yitanze, yapfuye ku musaraba. None wewe ureje ujejwe amabanga y'Uhoraho, mishe Uhoraho yaguhaye, uribaza icyo kintu yuko umwanya wose wa muntu, wa mwana w'Imana dupfira ku musaraba umwanya wose kugira ngo Satani itsindwe. Uko Satani itsindwa muri iki, itangira urundi rugamba. Uko itsindwa muri iki, ikunyica ija itangiza urundi rugamba. None we nta n'ikigongwe ufitiye urya mwana w'Imana. Byibure umunsi umwe basi ukavuga uti Mana, uti Yesu mwiza, ati ibintu nkorera n'ibintu bitangaje, ati ejo hirya na hirya y'ejo warangwaniye muri ibi. Ati uru rugamba ntirwari rworoshe. Ati nkurikira nk'umuntu narabonye ko wategerezwa gutsindwa. Ati ngo twebwe abana b'abantu turi faible. Ati mugabo urugamba waremeye utanga amaraso yawe kugira ngo urwo rugamba turutsinde. Byibure mpora numva iyo muri ko murasengesha, ati umwe wese arafise byibure kimwe Imana yamukoreye cy'igitangaza. Ati sibyo ngwego, murumva mukavuga muti byibure kimwe, kandi Imana itugwanira umwanya wose. Dore nuko uvuga yuko twebwe turabapase, turi abantu barongoye imitima y'abandi, nitwihakanya kugira ngo twisuzume, kugira ngo twishire ku munzane, tubone noneho ko wa mwana w'Imana atugwanira umwanya wose, ya maraso amene ku mwanya wose. None sibyo gayeme, nitwiha umwanya. Wowe ugacuza wibye ngo nzogenda gusenga ngo kuwa Mungu uzagusaba kuwa gatandatu n'ibiki n'ibintu nka bene ibyo, ukibagira yuko Yesu yitanga umwanya wose ku musaraba. Kuko Satani uko agwana niko Imana nayo ibandanya imugwanya. None wowe ukora iki? Uri intumwa y'Imana, uri muri misozi y'Imana, ukora iki kugira ngo ufashe Imana, uyongera inguvu, ufashe mpemu yera? Turazi ko Imana niyo ifise, ariko bakavuga bati Imana ifashe uwifashije. Murumva iryo ryungane, ati Imana ifashe uwifashije. None weho
uriko urakora iki? Uriko urakora iki kugira ngo ufashe mpwemu yera muri misiyo yanyu? Nababwiye nti kiswije, niyo nababwiye nti gusenga nyagusenga rimwe na rimwe ni ukwirometankozi, kandi kwirometankozi bihera kuri wewe nyene, kugira ngo wisuzume wishyire ku munzane urabe koko murakoze cyane. Murambabarira narengeje ku minota 5, reka duhagarikire hano nihaboneka ikindi gihe. Harimo byinshi twoshobora kuganira. Mwumvise ko ibyo navuze tuvuganye ikintu kimwe, ariko nacyo nibaza ko turamutse tukizirikanye cyane, tukongera tukacimba tukakizirikana, tukakizirikana, byo dufasha. Nicyo buriya ico gikora kugira ngo mu mihindukire yacu, kugira ngo duhindukirire abandi, duhindukirire Imana. Ndangirije hano rero, ndabashimira intererano zanyu, ndabashimira ko mwatwumvirije mukadutega amatwi. Ndazi ko mufise ibikorwa byinshi, twese nuko, ariko nkuko ndabivuze, Imana nibishaka akandi kanya kakaboneka, ubwo tuzongera tuganire. Imana ibahezagire, murakoze cyane. Kasabe ayo mashi cyane turashimira aka kanya keza twari twaronse. By'ukuri twari twabwiwe ibintu bishika kuri 3 biravuga rimwe ati ndinde, shoboye iki, shobojwe iki, ariko kandi niki ati jewe ndinde ntibagihejeje neza. ari nayo mpamvu turiko turavugana nabo turi kumwe muri komite, twasavye na nyene iteka by'ukuri uyu muhamagaro wacu twabahamagaye, ibi bibaye ikintu bita imira gutyo. Tubasabe by'ukuri iyi seanse ko yobandanya, mudukundiye twebwe turagomba ko izi teme ko zohera. Ari nayo mpamvu twagira tubasabe nkamwe, igihe muzoronka kanya, turazi ko amabanga yanyu ari menshi, ntitwifuza ko iyi seanse ko yoheze, kuko ni teme ntiyaheze. Kandi by'ukuri turanezerewe cyane, turavuniwe akagohe, bimwe bikomeye cyane. Ari nayo mpamvu muri izi nyigisho kubwanye n'iteka twagira tubashimire cyane. Twebwe turakurikirana inyigisho zanyu iyo mwaduze,
abanyabujumbura bo canke kuko aha niho hari icicaro cajya amashengero yose, niho hari byose. Twarasaba tuti birakwiye yuko twohugurwa natwe ko twoganira namwe, kandi turashimye ko mwatwitavye. Niyo mpamvu twagiye hamwe muri iyi minsi. Turamaze iminsi natwe twikebuka kuri rino jambo ati mbega turi bande. Mutwigishije amajambo akomeye cyane, mbere twebwe twibaza yuko mwagerereye ahandi hantu by'ukuri, nubwo mwavuze ko muri abanyepolitiki mugabo inyigisho zanyu zari spirituelle kweri. Rero ari nayo mpamvu ico cyo kwimenya, kwitahura, ari naho mpamvu habayeho umuryango twise umuryango wo kugira ngo twimenye, twitahure mbega turi bande. Niyo mpamvu Monseigneur Deo ari hajya y'inararibonye hamwe n'abandi bari kumwe baravuze bati birakwiye ko twimenya. Mwacishije n'akantu ati nimwinjiza bajya abantu bizoba ingorane, kandi ako twakumvise muratubwira muti niyo muba muri imbere yacu mukavuga ubutumwa, erega turabamenya, turabona ko uyu muntu by'ukuri ariko arahengamika, ariko avuga ibyiwe. Ibyo byose biri mu catumye uwo muryango ubaho, ni kugira ngo kumbure duhurize hamwe. Niyo mpamvu tunezerewe cyane, kandi turabanezererewe rwose, kandi turabakunda. Mumenye ko ishengero abo bakozi b'Imana bari hano babakunda kandi cyane, kuko natwe turi mubo twishuwe. Ni muri iyo ntumbero rero ku bwa Monseigneur Deo ari hano agira afata akanya ko kubashimira, kuko ni umwe ari muri uyu muryango, mbere anawurongoye. Mbere izi nyigisho twafashe umwanya wo erega turamaze iminsi twikebuka tuja hamwe tukavuga tuti ntitubaremere, kuko namwe iyo muje iwacu muba mwaje ngo habe ukuruhuka. Nitwifuza mu mabanga yanyu ko tubarusha, turagomba ko tubare namwe ko mwamira mate mwaruhuka. Ariko rero uyu muryango uzofashe rero bijya byose kuzovyigira hamwe namwe, ishengero ribe ryiza cyane. Rero ku bwa Monseigneur Deo ntumwongereza yuko mukomera amashyi menshi cyane, n'umuntu aduha inyigisho zikomeye iminsi yose, ashike hano ashimire na mwene iteka. Mumenye ko ishengero rirafise iyindi mbono, turafise famiye yindi nshasha ije no gutunganya ibintu. Nyene iteka murongo w'inama nshingamateka y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, banyakubahwa bashinga amateka n'abakenguza amateka mwatowe hano mu gisagara ca Bujumbura, nyakubahwa mwaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura, nyakubahwa munyamabanga mukuru wa SNEB, nyakubahwa murongoye MAC, banyakubahwa bepiskopi, abarepresentare go mwese muri hano mwaserukiye amashengero, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, Imana ihabwa icubahiro. Mu izina ry'abari hano twese twitavye kino kiganiro, nagira mfate kano kanya nyene iteka ndabashimire cyane mu izina ry'abandi bose ku kanya keza mwafashe kugira ngo muze kubana natwe muduhe impanuro. Ni vy'ukuri amashengero yacu akorera hano mu gihugu cy'u Burundi, kandi tuba dukeneye impanuro z'abavyeyi. Mu vy'ukuri usomye ijambo ry'Imana, ingene Imana yaremye, yabanje kurema isi, no kuvuga ngo ishiraho igihugu, hanyuma hishiraho abarongozi. Twebwe nk'amashengero turiho kugira ngo dufashe mu gikorwa cyo guteza imbere imitima y'abantu, mu gikorwa cyo guteza imbere imibiri y'abantu, nk'uko abandi bamaze kubivuga, cyane cyane umunyamabanga mukuru wa SNEB akaba yerekanye uruhara ishengero rifise mu iterambere ry'igihugu. Twagomba rero tubashimire bivuye ku mutima kuba mwafashe kano kanya mukaza kwifatanya natwe kugira ngo mudutekerere impanuro nk'abavyeyi,
kandi nk'uko abandi bamaze kubivuga impanuro twazumvise twazifashe nka nkama tuzozikorerako. Tugomba tubashimire cyane kandi ku nyigisho mumaze kudushikiriza. Ndizera rwose ko abari hano bemeranya nanje ko hari n'impanuro zikomakomeye cyane mwagiye muduha mudukebura, na cyane cyane ko tugomba kubanza kwisuzuma ngo twirabe tumenye abo turibo. Tumaze kumenya abo turibo birushirizaho rwose kudufasha kumenya ingene twifata mu kuba akarorero keza mu bandi. Hariho akarorero nyakubahwa nyene iteka mwadushikirije kajanye n'uko turi umuco tukaba n'umunyu w'isi. Aba barongozi b'amashengero bari hano baremeranya naje ko twahawe ibanga rikomeye gusumba yandi mabanga yose ariho, kuko kuba umunyu ni ukuvuga ngo nitwe tuzana uburyohe mu gihugu, mu kibano, uburyohe mu burimyi, uburyohe mu bworozi, uburyohe mu bikorwa byose mu gihugu bikorwa. Ariko kandi tukaba n'umuco kuko tumurikira abandi kugira ngo bagende bisunga akarorero tubaha. Nk'uko mwabivuze rero mwanadukebuye, turashimiye iyo nkebuzo ivuga yuko tudakwiye kubwira abandi ngo bumvirize ibyo tuvuga ntibakore uko dukora, ahubwo tubahanure tubabwira ngo batwigane kuko natwe turi kutwigana Imana yadutumye. Ari naco gituma twagomba kubasaba nyene iteka nk'uko bamaze kubivuga ko n'ikindi gihe akanye kabonetse mwobandanya muduha impanuro. Turabana dukorera mu gihugu, kandi muri ubwo buryo dukorera mu gihugu ni byiza rwose ko dukorera hamwe tukagenda duhana impanuro, kuko nk'uko mwavyumvise ibikorwa dukora bishigikira leta bigafasha n'igihugu gutera imbere. Ni muri iyo ntumbero rero twifuza ko abo mufatanije ibikorwa mu nzego zitandukanye, abahanuzi banyu nabo mu bikorwa bakora badufasha bagasuzuma bakaraba, kuko rimwe na rimwe hari aho bishika ko iyo hari umuntu atirimutse akabikosa bishika bikavugwa cyangwa bikaboneka nk'aho umenga mw'ishengero dore amashengero nta kigenda, nta kintu na kimwe kiriko kirakoreka. Ndagomba gushimira nyakubahwa yaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura, yavuze ati dongo tugorane turabaho mugabo turashima ko hari iterambere, ingorane zigenda zigabanuka. Abo bantu babafasha bahanuzi banyu mu vy'imibano no mu vy'ubutunzi bafashe bagende baraba ati ubwo turiko turatera imbere, turiko turatera imbere, namwe nyene iteka bizobafasha mu gihe muriko murashiraho amategeko agenga amashengero yo kuvuga ati ishengero riko riratera imbere, ko riko riratera intambwe imbere, natwe amategeko dushiraho tuyashireho kugira ngo abafashe kurushirizaho gutera imbere, kurushirizaho gutera intambwe imbere. Ivyo bikaba vyoshigikirwa cane n'igihe nk'uko namaze kubivuga abahanuzi banyu no mu zindi nzego zitandukanye z'igihugu bakurikiranira hafi, bakabashikiriza icegeranyo cagutse kimeze neza. Mbe amashengero aterera ku rugero rungana gute mu bintu vy'imibano? Mbe amashengero aterera ku rugero rungana gute mu bijanye n'ubutunzi? Mbe amashengero aterera ku rugero rungana gute mu bijanye n'umutekano n'izindi nzego zitandukanye? Ivyo nizera rwose ko bizorushirizaho kubafasha n'igihe muri ko mwiga amategeko mushobora kwiyumvira mukavuga muti aba bantu rero bafise uruhara rukomeye, reka tubafashe kugira ngo barushirizeho rwose gukora icyo gikorwa ciza. Hanyuma amakosa abayeho hariho inzego zijejwe gukurikirana ivyo bintu kugira ngo dufashanye, hanyuma ingorane zibayeho zitore kandi zitorega umuti mu buryo burushirizaho rwose kubaka. Ni naco gituma rero natwe tubasezeranira ko nk'amashengero nk'uko bamaze kubivuga tumaze kwikebuka, turaje hamwe, turaganira, turavugana, ubwo ntaho dushobora kuba turiko turaremera leta n'inzego z'igihugu. Hariho ibintu twebwe ubwacu dufise ububasha bwo gutorera umuti,
kuko ububasha Imana yarabuduhaye gisigaye nuko tubukoreshe kugira ngo dufashe gutora umuti ivyo bibazo, kugira ngo leta bw'abarushikiranganje butujejwe canke izindi nzego zitandukanye ziturabe ko turiho nk'umuti wo gutora inyishu z'ibibazo dufise hano mu gihugu cacu. Ngaba nagomba kurangiza nongera kubashimira cyane nyene iteka kuri aka kanya keza mwafashe, nifuza rwose ko n'aba bene data bose turi kumwe hano mu gikorwa tujejwe cyo gukora igikorwa c'Imana twufataniriza hamwe tukunga ubumwe, habaye ibibazo dufataniriza hamwe kubitorera umuti, maze ishengero ry'Imana mu Burundi riboneke nk'irifise inyishu z'ibibazo aho kuboneka ngiriteza ingorane. Umwami Imana bahezagire, murakoze cyane. Ego, reka tumukomera amashi umwongere Monseigneur. Mwiri jambo twagomba duce dufata umwanya wo gusenga turangiza, ariko kandi twongere tubashimire by'ukuri ku nyigisho zirimo ubwenge. Icyo turakibakundira, muratwigisha izi nyigisho zirimo ubwenge. Mbere turashima kuko no mw'iyi minsi heze twari kumwe na nyeniteka atwara Sena nk'umwongere, nawe araca muri Bibiliya akatubwira. Turanezerewe namwe ko mwaje nk'abanyabwenge kandi ibintu by'ubwenge. Rero twagomba dusabe na Bishop Serge muri Foursquare ashike hano asenga Imana. Ariko icambere twagomba ntihagire umuntu avanga burya n'umutumire wacu aravuze ubutumwa bukomeye cyane. Ubwo sinova ngaha mbanje kwibaza icyo ndico, Imana ikantahuza kandi mbega ndinde. Ubu si ubutumwa bwiza, ubwo nta senga Imana irushirizeho kudutahuza icyo turi, no kugeza naho zino ndongozi batubwira bati ubwo muri yizi muraza amabanga yanyu, murazi na yanyu, murumva uko batuzi. Indongozi ziratuzi, ziraza bungere ko turabadasanzwe, turabambasaderi b'Imana. Niba ko byiza yuko indongozi baduha agaciro bakabibona bakagaruka. Mu yindi mvugo baratubwira bati iyaba mwari mwiyizi icyo muri, ubu Burundi bwacu bwosayanganye ku isi. Rero ko tuvuniwe aka kagohe tuve hasi, ntacyo byica kwitahura no kwimenya aho twaba twaratiriganye. Mugabo dusenga Imana dutahuze kwimenya abo turi. Aravuze ubutumwa bukomeye cyane kandi ntiyasome Bible, ntiyatubwira ibintu by'amaverse menshi, ari nacyo twanamutumiye ko ashike hano atubwira iby'ubwenge. Tuve hasi rero mu cyubahiro cyacu no mu cyubahiro Imana yaduhaye. Ari nayo mpamvu iri sengesho twagira duce turisenga mu kugira ngo nawe aca krotira adushimira Imana, ariko natwe amenye ko icyo Imana yamurungikanye ko twacakiriye natwe. Nyene iteka uyu munsi ntusanzwe, mwaje muri ntumwa hano hantu. Reka dusenga, ariko wiyumvire nanje niyumvire. Be
reka dusenge. Mana uhoraho, muvyeyi mwiza, turagushimiye, turagukengurukiye ku rukundo rwawe, turagushimiye ko urukundo rwawe ntaryo ushishikara kurugumiza kuri twebwe. Tudugije amashimwe kuri uyu munsi udasanzwe, tudugije amashimwe ukuntu uvuganye natwe mu buryo budasanzwe, tudugije amashimwe ukuntu twigishije mu buryo budasanzwe. None gamana, uguhagarara kwacu ukwakire nko ukwitahura, ukwakire nko gutsindwa. Mana, turakwinginze ngo muri uku guhagarara nyene tugaragaje ko twatsinzwe, tugaragaje ko hari ibyo twemeye Mwami ugira neza tutakoze kuko twabwirizwa cyangwa wari witeze ko tubikora. None ga Mwami, umuvyeyi turaguciriye bugufi kandi tubisabiye imbabazi. Mana, turabuze ngo uhabwe icyubahiro. Mana, turabuze ngo turahagaze abahungu, abakobwa, abakozi bawe, abo wabambiwe kandi ukabatoranya, ukadutoranya mu gihe tutari bwanabeho, kugira ngo muri iki gihe nyene udukoreshe maze ishaka ryawe riranguke kandi umuco wawe ugaragare. Turahagaze rero tuvuga ngo turiyemeje, turavuga ngo dushoboze gukora ibyo ugomba ko dukora, dushoboze kuba bugomba ko tuba, dushoboze na ntaryo kwama twitahura kugira dushobore kumenya n'ibyo tubwirizwa gukora, n'ibyo tubwirizwa gushitsa, kugira ngo ubwoko bwawe bugubwe neza, kandi no muri iki gihugu urushirize kugira ijambo rya mbere n'irya nyuma uzoba ukoze. Turagukengurukiye rero, turaguhereje ubugingo bwacu, turavuze ngo turi ngaha Mwami, wongere kudukoresha, wongere kugaragara biciye muri twebwe, ushira kuduha inkomezi kandi ushaka kuduha n'ubwenge, uzoba ukoze Mwami. Mana ugira neza, turagushimiye no gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, turagushimiye ku ndongozi zidasanzwe nziza waduhaye muri gihugu cy'u Burundi. Mana, mwisi yose nzima nta handi byabaye aho ushobora kuvugana natwe biciye mu ndongozi zirongoye ziturongoye mu gihugu, nuko igihugu cyacu wakihezagiye, nuko turi abantu ihanga ridasanzwe. Duhe natwe kubimenya, tugukoreho mu buryo budasanzwe. Mana, dushitse ibyo ugomba, tumenye uko dukwiye kugenda no kwitwara, uzoba ukoze Mwami. Turagukengurukiye rero Mwami, urashira gukora no kukoranya byose, wese muri twebwe umushoboze gushitsa no gushira mu ngiro ibyo twigishijwe, ibyo uvuganye natwe muri uyu munsi no muri kano kanya, uzoba ukoze. Tubisende twiza Umwami wacu Yesu, amen. Reka kumbure turangirize na nyene iteka, turangirize ni murindire kugira abanza duhe akanya ko kurangiza, ni baduha umwanya wo kurangiza kaza. Mana nziza, Mana uhoraho, Mana waremye ijuru n'isi ukaturema turi abana bawe, turi hano muri kano kanya kubera ubwiza bwawe, kubera ubuntu bwawe. Turafukamitse umubiri n'imitima kugira ngo dukenguruke ibi byiza uze kudukora muri uno mwanya. Kuba twahuriye hano vyavuye ku bushake bwawe kandi wabikoze vyabaye, nuhabwe icyubahiro. Mana nziza, abana bawe twese turi hano turafukamye dusaba ikigongwe aho hose twakoze bitakubereye. Mana, turazi neza ko watubwiye uti uzosaba isamaki sinzomuha inzoka. Turazi neza ko atagushidikanya ko dusavye kubana nawe, dusavye guhinduka, maze uturungikire mpemu yera muri kano kanya aduhindure, umwe wese amukoreko, ubane natwe, ahubwo ube muri umwe wese natwe tube muri wowe. Data wera, umwasa Satani ntiyongere kutuyovya, ntiyongere kudushira mu nzara zayo. Nuko Mana nziza, ibyavugiwe hano, ubutumwa nivyo bwavuye kuri wowe Data wera. Uraduhaye ibiganiro vyiza, uratuganiriye neza Mana nzima. Mana uhoraho,
ubandanye uturya mpwemu yera akomeze ibi byiyumviro abikomeze mu mitima yacu, noneho biduhindure koko, duhinduke tuguhindukirire, twimenye kugira ngo natwe duheze tumenye abandi, duhinduke kugira ngo dushobore guhindura abandi. Data wera uzoba ukoze. Abana bawe turashimye turakengurutse, twongera kuvuga tuti turiyemeje guhinduka, turiyemeje kwinjira mu nzira yo guhinduka, kandi turiyemeje kuguhereza ubwenge bwacu bwose n'umubiri wose kugira ngo Data wera uduhindure, maze aho tuzoje hose tubanza kwibaza icyo turi cyo, hanyuma Data wera dushikirize ubutumwa bwawe nk'uko ubigomba. Ibi tubigusavye ku Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Murakoze cyane. Reka tugihagaze ariko aradusezera, ntitureke gukoma amashi arengana cangaha, dukomera amashi Imana by'ukuri, dushimira Imana yacu. Burya ni hake ubona nk'abantu nk'aba baza bakatwigisha. Karibu mutama wacu, muganuke, mwaduhezagiye. Ari nayo mpamvu nagira nsabe muri protokole by'ukuri, nimba ibintu byatunganya umushitsi wacu, mutama wacu arengane, natwe turakengurutse, turashimye inyigisho twaronse zavuye iwe.